none tuzoba dusanga Vishu yigungira ko akayira cyangwa kujya gusarura ya mafaranga yo mu muziki ntabwire bagenzi babo tuvuga nyabona cyangwa hamuza nafe namwe muronke. Urabizi ko tuzinanye hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Jewe yamba nigungira ko sinofata peace and love ngo ndayishire mu mugwi hama ndabigishe ndabakuze kandi n'ubugiye simave mvuga ngo wagiye ngo wankoreye amakosa n'ibiki bikoya. Je nemeza ko success yawe cyangwa icyo umaze ari bwo bwenge bwawe ari naco gishobora gutuma ubaho kabisa, sivyo? Retrovisor yayo yonyene ishobora kuba iri mu bihumbi amajana 5. Oya atanu? Yes. Oya ni 600 ni umuriyoni entre ya 1,500,000 na 1,800,000. 1,500,000 1,800,000 retrovisor imwe mumenagura zose. Nivyo leta n'imvyeyi n'umuvyeyi wacu twese kandi iciyumviro ndisubire ko na bamwe mu bari muri leta hari abavyumvise baravuga ati iciyumviro ni ciza mugabo imbere yuko uza kwiyumvira ngo leta igufashe wowe wifashije iki sivyo? Je sindi muri babandi bavuga ngo reka nza n'iciyumviro ngo nje kubwira leta no uri kuvuga leta reka naje ndimo yego kasafari ku rukundo bandi mu rukundo muze n'abatararutangura mwe muri tegura murujemwo kugira ngo mujane mu gasafari ku rukundo igenekerezo rya 14 rero igiteramo kuri Samuel's Hope Hotel. Yes, sivyo? Aho mugabo rero ni condition ni condition tuzokwinjira bivanye nuko twagirishije reservation. Urara ntibuca wipfuza kungirira nabi, imyaka maze nuba kushaka gusukamwa amazi, umunezero wawe nuko mbaho nabi. Nacho nakwimye mu bumenyi, nacho naguhaye mu byo narinzi. Yes, urakunze wa G5 Media mumeze gute? Murameze neza? Je ndashima Imana ndi muhunda marembe kubera ko Imana yantije impemu zo guhumeka ndetse ikantiza amagara yo gushika hano hantu ndi mu kibanza ciza, ikibanza citeko neza yuko mba ndi kumwe n'umutumire witeka nkuko vyama ni kuri Ka House, niho dusanzwe dukorera imirimo yacu ya buri munsi, ndetse nimwe mu mahoteli meza cyane agize igisagara ca Bujumbura. Bara neza yuko bafite service nziza, bakira neza ndetse byinshi ugomba kuhamenya. Ikaze cyane ni mu Kamenge neza hepfo ya Limitere ya agence Limitere iri mu Kamenge. Uhageze urabona inyubako ndende nziza. Uno munsi natewe iteka ryo kwakira umwe mu baririmbyi bibihangange ntayegayezwa kuri live music mu Burundi, ndetse murabizi neza yuko asanzwe ari n'umwanditsi mwiza cyane aduhereza indirimbo zibihe za ndirimbo zidapfa. Ni Vishu Love mukari wa live music niwe turi kumwe uno munsi kugira ngo tuyage byinshi ku ndirimbo yiwe Dufiki, tuyage byinshi kuri clip video nabonye ndetse n'ibyakorewemwo. Navuze ati Vishu no byihanganira ko ndabizana kugira ngo namwe abene gihugu mubone amabi Vishu yakoreye video iraho. Ikaze cyane Vishu. Yambo cyane, nizere ko meze neza. Je ndameze neza cyane. Waka mushasha watwese kwera niho tukibonana. Rero abantu ngira ngo baravyibagiye Vishu natwugariye umwaka muri G5, ariko kandi dusubiye guhura mu wundi mwaka. Reka tunawugurure rero sasa. Tunawugurure uno munsi sasa. Mwaka w'ibikogwa, reka ndabaramutse ndabipfuriza kuzogira umwaka mwiza, umwaka w'iterambere, umwaka w'amagara meza, umwaka w'imigisha myinshi, umwaka w'amahoro, umwaka wo kuramiriza mu iterambere, umwaka w'amafaranga na cyane. Tukira hanyura ngo tuje muri vibe fresh guma twugurura umwaka neza. Urara ntibuca wifuza kungirira nabi. Ugomba kunsubirira kuririmba kadogo yaje nashaka ndakwibutsa akantu numva shaka pe. Urara ntibuca wifuza kungirira nabi, imyaka maze nuba kushaka gusukamwa amazi,
umunezero wawe nuko mbaho nabi. Nacyo nakwimye mu bumenyi, nacyo naguhaye mu byo nari nzi. Wogeza yoba bagize nabi kabisa. Ugiye kurikirana ibyo byica kabisa, nibyo bitwika cyane. Indirimbo yitwa Dupfiki. Ako gaparti ndirimbye nico gitero ca mbere gitangura, hanyuma nibaza ko abataraja kuri YouTube ngo bayirabe uko batanguye bivuga. Ngabo je ntama binakoreye video vraiment rijya jambo. Aho tubaza kugakagera ko ndafise impamvu navuze tubayikoreye amabi kabisa. Ariko twaje tuze umwaka Vishu yawutanguye gute? Umwaka Vishu yawutanguye neza, umwaka Vishu ameze neza. Icya mbere no kuba gihema, kaba gishobora kuba ahema impwemu z'abazima, urumva ko umwaka ni sawa. Umwaka ni sawa. Ego iciza kimaze gushika muri uno mwaka. Ndetse za success Vishu amaze gutangurirako uno munsi turekanye na clip video wadutayemo mu minsi heze. Ikindi kintu maze kuvuga ati burecha mbere natanguranye nk'umugisha muri uno mwaka niki. Uzi ibiteramo mumaze gukora? Kuri Samuel yo ndaziho najya bana ziriya ni contrat ziyasanzwe. Yego. Izitasanzwe. Izitasanzwe. Donc zimwe ushobora kuvuga ngo iyi ni special canke iyi ni deal ije ku ruhande. Uzi ko zinyene kwa mbere duheje. Navugirije Bankobo bahimbaza umwaka neza. Abo? Nanasozereye umwaka mvugiriza BRB. Urumva ko Vishu bahagaze neza. Vishu yarigaruriye imitima. Na jeudi iheze harano nagiye kuvuza ibintu VIP nyene niba bashaka ko umuntu agira publicity. Yego. Uje n'abanezere gusa witahi. Yes. Vishu usa n'uwigaruriye imitima y'abagwiza tunga ndetse n'amakampani akomakomeye mu Burundi. Bino bintu ubishikako gute mu gihe benshi bibananira? Nta nguvu za hatari nshiramwo, ariko inguvu zanje nshiramwo nizo guha valeur akazi kanje. Hama nkamenya ico ndi nico ngomba gukora, nkamenya aho mvuye, nkamenya aho ngeze, nkamenya niyo ndiko ndaje kabisa. Na cyane kimwe mu bintu tuguruje umwaka ni clip video ya Dupfiki. Ubona neza yuko ubwa mbere hatangwe gusohoka ka video kerekana ko muramenagura ibiyo vy'imodokari. Ibiyo bizimvye cyane. Ndetse imodokari nayo nyene izimvye cyane. Muramenagura kandi yari komese zimwe matwara mu Buyenzi. Yari nzima kabisa. Ndavuga ati ikintu niyo mpamvu navuze twayikoreye amabi iri ya video. Ya mbere ho tubonye ibintu nkabijya bikorwa muri video zo mu Burundi. Ndifuza ko usigura kino kintu abantu babibonye bakavuga ati uyu Vishu yahimbye amafaranga asikamene imodokari. Kiriya kintu gihagaze gute? Bakoze cyane. Icya mbere uyumvira ko no banahimbye amafaranga abanza atahure yuko atagasohotse atakinjira. Sivyo? Kandi iyo muri The Fight tuvuga yuko jewe nka Vishu nza imbere y'amakamera nja ku radio nkavuga ngo The Fight ni lebo ya mbere mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bagapinga nibaza ko ico nakoze kuva Burundi bwitwa Burundi nibaza bata muntu yari bwagikorera cyari cya mbere. Sasa iyo nje nkavuga ko The Fight production ari ya mbere haraca avuga ngo nukubera ari yondi. Sivyo? Mugasi nkubeshe ivyiyumviro canke ama ide The Fight igira canke ifise. Ndababazwa no kuntu abagwiza tungo batarashira amahera muri The Fight production kugira Vishu ashobore kuduka. Ico kintu kirambabaza mwene amafaranga aziko yafise akayicerika canke kubaka inzu aziko izomuri nko mu myaka nka 50 atakinariho nuvuga ko n'abayubatse ngira ata muntu numwe akiyibuka ko yayubatse. Ibintu birambabaza sana ku mutima. Gusa rero cyo womenya nuko twebwe muri The Fight ntidushaka gufakinga ubuzima. Iyo tuvuze ko ikintu cabaye kibarico. Iyo bavuze ngo Vishu arafise amahera baba bafise aho babikura. Iyo bavuze ngo Vishu yamena uyu muduga biriya bintu byarabaye. Kwera ko nimba kari aka video mwabonye mwarumvirije neza harimo abantu bari baciye hano twari turayimena ariko barabaye. Yego. Abantu baravuga ngo sha kuva twabaho bayimenye aba bariko barayimena itara imodoka iri kiraka bro. Imodoka iri kiraka bana bimwe byo ngo yarapfuye. Oya mena twadufise cyo dushaka gushikako. Nimwe nabwiye rero ngo atagasohotse nta kinjira. Kandi iyo udavize vision biragoye kuzoshika kuco wifuza. Icyumviro cyo kumenagura irya modoka ari kuyigambanira cyavuye kuri inde neza neza.
cyo numva mugambanyi yahize mwenzi ko kuri modoka veho icimviro bimwe navuga yuko muri The Fighter hari ivyumviro vyinshi. Icimviro cyavuye muri The Fighter hama bagiha umuproducer yakoze video yitwa Pops. Hama baragica hirya no hino basanga nico aho paravare yataguye vuga ngo bana ngo dukoreshe bimwe abandi basanzwe bagira bya mu buyenzi. Yes, mugabo baravuga bati bino bintu umuntu azobibona azobona ko harico tutakoze. Niko kuvuga bati rero turi tayari n'ubundi kugira ngo winjize amafaranga nuko arayo wasohoye. Niwiyumvira yuko uzokwinjiza utasohoye ntibizoshoboka. Reka tubikora basi. Reka nyo kuri detail je no munsi ndagara cyane kuri no modoka ariko ya confirmation mbo karankoze ko nakano kamateka. Retrovisor yayo yonyene ishobora kubiri mu bihumbi amajana 5. Oya ata yes oya ni 600 ni umuriyoni entre ya 1,500,000 na 1,800,000. 1,500,000 1,800,000 retrovisor imwe mumenagura zose sivyo. Ego aja twamenye parabrise nayo nyine yamenwa n'itara yarakubise ugerabya ka video gato n'itara kuvuga ijya sene yonyene yo kumena imodoka ishobora kuba yaratwaye miliyoni zishika kuri 5 zirenga. Ego ari sene imwe tudashizemo ibindi mwagiye murakora ku ruhande. Umuntu agaca yibaza ati aho tugeze ahantu umurundi afata agakonsoma izo miliyoni zose ku modoka kuko ntiyaciye ihebwa yarakoreshejwe agakonsoma unayibonye ntiwomenya ko iyo twakoresheje agakonsoma izo miliyoni zose rero muri video. Twumve neza yuko no munsi atamuririmbye akwiye kurira ko atamafaranga hari kubera ko hari abariko barayasarura bazinzira bace mugira ngo bayazane bagaroye y'amafaranga. Iki kintu narakivuze kuva kera umuziki wo mu Burundi rimwe amafaranga nuko bamwe mu vyemera abandi bakabihakana. Ababihakana uzobabaza uti kubera iki ari abavyemera baca mu nzira iziye. Muzobanze mu kibazo ico kibazo kubera ko nimba jenza imbere yanyu nkavuga ko umuziki urimwe amafaranga wo mu Burundi none biriye yabata amafaranga ari mu biriye nakoze nari kubikora niho natwe tugirira ikibazo sasa. Ahubwo erega ikibazo abantu benshi bakwiye kwibaza ibazo uti kubera kwivisha iminsi yose yamavuga haba ku maradiyo ku mateleviziyo akavuga ko vishu wewe amafaranga yakura mu muziki. None tuzoba dusanga vishu yigungira ko akayira cyangwa kujya gusarura ya mafaranga yo mu muziki ntabwire bagenzi babo tuvuga nyabona cyangwa hamuza nafe namwe muronke. Urabizi ko tuzinanye hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Jewe yamba nigungira ko sinofata Peace and Love ngo ndayishire mu mugwi hama ndabigishe ndabakuze kandi n'ubugiye simave mvuga ngo wagiye ngo wankoreye amakosa n'ibiki bikoya. Je nemeza ko success yawe canke icyo umaze ari bwo bwenge bwawe ari naco gishobora gutuma ubaho kabisa sivyo. Baraza nkabigisha ubu maze kuba umuvyeyi w'abantu benshi cyane kandi atamwana afise. Niho nyene nagomba kugera warigeze gutangaza yuko ugomba kugura ishure ry'umuziki utangure kwigisha abantu umuziki. Ushaka ko no manje turamenya amakuru y'iri shure ahagaze gute bimeze gute. Amakuru yari iriya shure twasanze uburyo bwacu butatwemerera gutangura bivanye na valeur cyangwa agaciro twebwe twabiha. Twasanze ahubwo abadukurikira babihaye valeur iri hejuru cyane twisangamwo. Hari abategetsi bashaka kwiga twisangamwo, hari abagwiza tunga bashaka kwiga twisangamwo, hari abagiye batandukanye mu buzi butandukanye mu mawenije atandukanye bashaka kwiga bitandukanye nuko twebwe twari twavyiyumviriye. Twabona umengo umuziki uracafise yashusho ya kera yuko bavuga ko umuziki ari w'aba charlatan abanywa umogi. Mugabo dusanga abashaka kwiga babaye benshi ku buryo banadupropose ngo turashaka ko mugira nka kujya kwa university. Yes. Mwigije mu gitondo, mwigije ku murango, mwigije no mwijoro kugira ngo abavuye ku buzi butandukanye nabo nyine bashobore gushikirwa. Nja navuga ni vya bintu birakomeye. Kusanga ntibudukundira kubandanya. Twovuga ngo twiyangaje canke twilance mu gutangura iryo shure turavuga ngo kubera ko tubonye ababikeneye ari benshi. Reka tubanze tubihagarike twitangure turondere hirya no hino dukubita inzi bipfunsi dutangurana inguvu zabo bantu bose
ufatiye kuri izo kalite z'abantu bashaka kuvyiga. Yego. Kino kintu c'ishure uravye mu bindi bihugu henshi usanga aya mashure ahari kandi ahagariwe na leta. Umaze kugirirwa ibakwe ryo gushika kwinjira mu miryango, kudodora mu miryango myinshi itandukanye yo muri leta. Ntimurigera musaba yuko leta yobafasha igashira mu kuboko kugira ngo ibugurire ishure riranga abanyempano ribeho atakindi gigisha atari umuziki canke ibindi bijanye n'impano nkuko tubibona handi, kugira ngo dukuze impano bidaciye kuri vishu wenyene yabiza nk'icyo bagomba kubikora bikamunanira bivanye n'uburyo, ariko bice muri leta. Bon, je nibaza ko imbere yuko twiyumvira kuza kubwira uyu canke uriya, nivyo leta n'imvyeyi n'umuvyeyi wacu twese, kandi iciyumviro ndisubire ko na bamwe mu bari muri leta hari abavyumvise baravuga ati iciyumviro ni ciza, mugabo imbere yuko uza kwiyumvira ngo leta igufashe wowe wifashije iki? Sivyo? Je sindi muri babandi bavuga ngo reka nzane iciyumviro ngo nje kubwira leta, no. Uri kuvuga leta reka naje ndimo. Yego. Bivuga ngo rero niyo hagera, nico gituma twahagaritse iciyumviro ni cyahagaze, twabaye turabangira kugira ngo twitangure. No mushobora kumva vuba cyane tubateye akamoti ubu turuguruye rya shure harageze. Mugabo imbere kuza kubwira abandi bantu dutegerezwa kubanza kuraba twebwe aho tugeza. Nico gituma ubona ntituratangura kubwira abantu ngo zana. Oya, dushaka d'abord twebwe ntambwe tubanze tuyitere, hama nitwabona aho tugeze cyo tuza kubwira abantu ati twebwe twaratanguye ibi, turagira ibi tugeza aho tunaniriwe namwe mushiremwe amaboko. Cyane cyane uyu mugambi ushobora gufatwa mu ntoki ndetse ugasahirizwa inguvu na payeje nko amazi iminsi bashigikira imigambi y'abanyempano. Nawe urabizi n'amakuru ufise nuko nawe umaze kugira ico ushitse ko biciye muri payeje. Umaze kubona ati burya rero bivana no kumenya napanze nawe umenga nosubira nk'isununura ntigeze wiyumvira ko payeje tireka nje hari anyashikiriza uwo mugambi numve ko wawufasha, kuko n'umugambi wumva neza yuko atari wavishu gusa, ushobora kuba n'umugambi w'abarundi bose muri rusange kuzo bugiye kwigisha abene gihugu. Wanashaka bari tayari muri payeje kubera umugambi barawuzi. Mugabo navuze nti mbere yo gusubira kwikora kuri payeje ni vyiza ko mbanza nkabereka aho ngeza. Kwa je mu buzima bw'iwanje bigaruka hahandi wambaza uti wewe kumengo ushobora kuba wigungira ko ntuha abandi inzira ucishamwe mu kuronka amahera. Je vishu ubwa mbere apari ubumuga bwo kuba ntabona neza, ndi umuntu ntakunda gusega, nkunda kubanza gukoresha amaboko yanje, hama umuntu akabona aho ngeze akavuga ngo uriya muhungu arakwiye imfashanyo canke arakwiye no musapotinga. Mugabo sinshira imbere ko mbanza gufasha, nshira imbere ko mbanza gukora, hama nkabona aho ngeze cyangwa uri kararaba akabona aho ngeze akavuga ngo uriya muhungu arakwiye wo mufata mu mugongo. Niko je ndabishaka. Rero ntiwibaze ngo payeje ntibabizi, barabizi, kandi ndisiri ko noshiramwe inguvu ngo ngiye kubibabwira bo vyumva ningoga, kubera ko novuga ngo n'abantu bagomba gufasha cyane ugwaruka nkuko nyene icubahiro yabivuze. Abajone nibo Burundi bw'uno munsi nejo, urumva ko cyo bari n'ikintu ciza, ariko jewe nipfuza kubanza kubikora nka jewe, hama n'abandi buke bazoza barajamo kabisa. Yes, nuko bakunze ba G5 Media ni Vishu turi kumwe tuganira kuri plani zawo cyangwa imigambi yiwe mu bikorwa vya music, ariko kandi tuganira ku gikorwa ciwe gishasha citwa Dufiki kiri kuri YouTube channel ya Vishu Love. Neza nimba utarayikurikirana cyo utarayumviriza, simbira kuri YouTube yawe ubunyene tukivugana, wandike Dufiki by Vishu Love urahita uyibona, hanyuma ugire subscribe, utibagira gushira notification kugira ngo ntuzosubire kuzurasigwa n'ibikorwa bye bishasha bizoba bisohotse, kubera ko uno mugabo n'umugabo adutungwa hari naho duteguza ngo ujyane ngo nzosohora ubye nibe ovyo kusanga ikintu cyagiye ko ntabirenze wa surprise, ntabirenze ahubwo bitegure. Uno munsi si surprise. Turi mu kwezi kwiza cyane, kabiri kwezi kwiza cyane, abakundana baca bavyumva. Saint Valentin igenekerezo rya 14 Vishu afise igiteramo kimeze neza cyane. Le 14 nta makuru kare dufise kare tukije ko neza, kandi mubaye abambere. Yes, exclusive kuri G5 Media. Hariho show ya Le 14 ya Vishu Love. Iyo show ni hehe duha makuru neza. Iyo show irimo ibintu byinshi cyane.
nkuko wareje kubivuga ngo umuntu ataraja kuri YouTube ya Vishu ajeko mbe ndabibabwira video yindi raje lo 14 nyene iri muri album canke out yerekaranye n'agasevala dupfikira cari nshasha mugabo ndabazaniye yindi iri mu rukurikirane muri ikete kandi sagaseseshwa rumuri namwe murabizi abari mu rugendo rw'urukundo bari tayari cyane abataraja muri urwo rugendo peut-être ko muri kuno kwezi bashobora urwo rugendo kurutangura cyane bakabarana rutanguye kwera ko no munsi itariki tugeze ku kwezi kuriko kurinjiramo neza turisaho indirimbo rero yitwa Agasafari ubishize mu Kirundi Agasafari wovuga ngo iki n'urugendo sawa akagendo n'urugendo agafaje katoye nabwize urabiza abaririmbyi dukunze kuba dufata ibintu byacu tukabigira ugutandukanye nuko abandi bantu bivanye nuko tuba dushaka ikintu kiryoje canke ikintu kitarakoreshwa cyane mvuge cyane ikintu kitarakoreshwa cyane canke ijambo litarakoreshwa cyane Agasafari rero Agasafari ku rukundo bandi mu rukundo muze n'abatararutangura mwe muritegura murujemwo kugira ngo mujane mu gasafari ku rukundo igenekerezo rya 14 rero igiteramo kuri Samuel's Hope Hotel sivyo aho mugabo rero ni condition ni condition tuzokwinjira bivanye nuko twagirishije reservation sinshaka umuntu azoza ari wenyene navyo kuza haya gutonda ngo ku mirongo ni apere ariko birashoboka ushobora kugirisha reservation uri single nk'umuhungu sivyo hakaba n'umukobwa yagirishije reservation ari umukobwa bakahahurira umwe ari umuhungu undi ari umukobwa bakaza gutaha yabaye couple hola ni verero njaka abasingo turaje kabisa Bavyumva ni nawo muzi nzoca ndabaha rero video yitwa Agasafari naririmbanye na Estanish urumva ko nyene biba ari ibintu bisiguritse ni wazuru uri single hakazunda ari single mugaca muhura bien sûr umuhungu n'umukobwa mugahura ikaba couple muca muba nka Vishu na Estanish ngo twifatira Agasafari ku rukundo neza zoba ari point yo guhura kw'abantu babiri n'ivyaba ngombwa ariko ni igiteramo kizoba itariki 14 kuri Saint Valentin umva neza yuko kuhashika byaba byiza ugize reservation yakirikara kugira ngo urategura ikibanza cawe nk'umuntu witeka ari VIP cyane fuza kumenya kwinjira bizaba bimeze gute oya kwinjira reka bakoreshe reservation kubera ko nidushaka bimwe vy'akavuyo ka hatari ariko kandi turashaka ko abarundi turaze ko turi VIP kandi turakerebutse twaraciye ubwenge ubu mu mutwe hari frais hameze neza sivyo ndashaka ko abantu baza rero babanje kugirisha reservation bagirisha reservation ivyo kwinjira ngo urumva ngo tumenyereye ngo kwinjira ngo ari amafaranga oya suko Vishu agomba gukora ibintu muri 2025 bamenyere bwabo 5000 oya tugomba gukora ibintu nk'aba pro ubu dutangure kuja kuri niveau natanguye ndabipfuriza kuramiriza mu iterambere kugira umwaka mwiza donc umuntu aramirize mu iterambere gutera imbere no kuvaho waruri ugatera intambwe imwe zibiri zitatu kubandanya ukaduga nizirenga uno mwaka rero ni 2025 tugomba gutera imbere no mu vyiyumviro no mu kuntu ibiteramo bitegurwa n'ukuntu turirimba natwebwe tugahindura uko dupanga repertoire tugahindura abakundana amajambo bahora babwirana akayahindura akaba meza de plus urumva kugira urukundo rubandanye gusasagara le 14 février rero numvume ngo ndahamagarira abantu bose kudasiba kubera ko apari indirimbo dushobora kuzoba aririmbira zizobanyura kandi zizoba ziryoshe bien sûr ziganje mu indirimbo z'urukundo niyo video tuzobereka ubwa mbere nkuko nari maze iminsi ndabivuga nabwiye abantu nti nzananye ingufu zidasanzwe muri 2025 ku buryo mvuye mu gitensi ca kabiri muri 2024 muri 2025 ngiye mu gitensi ca gatanu n'ubu usimvye ibitesi bingahe byose biri hagati jewe ntimuze muvuge ngo nta makuru nabahaye ni mwasiba hano hantu kubera ko urumva ko hagiye gusha umuntu ashaka kwibaza Vishu atekanya abaririmbye bahe bashobora kuzomuherekeza
muri iki giteramo canke niwe na Estanish bazodukubita umunezero mpaka natwe tuvuze ati no kuri umunezero waduhotoye. Novuga ngo haracari kare kubera ko murabizi Vishu n'umuntu w'abantu. Ariko ico ndababwira cyo nuko ubwa mbere apari abandi baririmbyi nshobora gutumira jewe nyene ndafise band yanje Peace and Love kandi irimwe abaririmbyi bagiye batandukanye nemeza neza 100% canke 150% nubwo atawundi muririmbyi yoba yagiyemwo abahari muri Peace and Love bonyene barakwiye babikwije kabisa. Yes, ucishira ko Vishu rero nk'umuyobozi wabo urumva ko ibintu bishobora kuba ibindi bintu. Ubwanje jenyene nshobora kuririmba amasaha arenze 4 ndi jenyene shira ko abandi batatu bari muri Peace and Love bose baririmba. Umva umunsi dushobora kuwukora neza ariko ntigishobora kubuza yuko n'abandi baririmbyi bashobora kuzoba bahari, ariko kubera ko muri The Fight ataruhusha babaye ko kubavuga nsaba abantu bagirishe ku bwinshi ama reservation kugira ngo baze bibonere ibitangaza kabisa. Yes, nuko reservation umuntu ashobora kuzikoresha biciye kuri ihe nimero kugira ngo dutange adresse vyoroshe kuko ndazara abantu bataraza mu korosi byihute cyane. Mu kanya inyuma y'ikiganiro ndaza kuguha numero swat ya The Fighter canke ya Samuel Hope kugira ngo abaza kuba babikeneye abaza kuba bumvise canke baravye kino kiganiro twagiranye wewe baci wawe hama nawe bakonecte kuri izo nimero cyangwa ucubaha izo nimero ubwo rero ubwo direct kugira ngo vyoroshe ndaza kuzishira ngaha ndaza kuzishiramo direct nimero mubona ngaha ziba ari izo kugira ngo mugire reservation ndakeka yuko na cover ndabutanda itahanye voilà mu kiganiro kuvuga ikava muza kwandika cyo mu kiganiro niyo cover y'igiteramo information zose ziba ziri ngaha kabisa kurikirana kugira ngo muzoze kuzuze Samuel Hope. Ingora na barundi rero bafise hari igihe uba muhaye cover canke fish ya afish agaca kubaza ngo bizotangura kandi abarundi duce mu mutwe dutangure kuza turasoma ubonye ugwandiko banza urusome hamutahure apana kumbaza ngo bazokwinjira ku mafaranga ngahe ufise afish no tuba VIP. Okay, yes, nuko jewe imbere ko turangiza ikiganiro nifuza yuko tumenya ikirangamisi cha Vishu no mwaka agipanga gute, The Fighter Production yadupangiye gute gahunda yo kudotoza umunezero kuri Vishu ndetse na Peace and Love canke The Fighter Production muri rusange. Bo kubahotoza umunezero muri The Fighter ntidushaka kubibapangira kubera ko twava dusanga ivyo tubapangiye bitari vyo, ariko nakubwiye ngo 2024 nari mu gitensi ca kabiri, ubu 2025 ndi mu gitensi ca gatanu, kandi nibaza ko bitanguye kuboneka aho dufiki atakwezi iramara canke nimbi kumaze naho nta mezi abiri iramara. Uwo mwanya nyene Vishu abaye yindi video yitwa Agasafari kandi vuba cyane, ico ndanabemerera inyuma y'Agasafari naho nyene munyitege, naho nyene munyitege n'inyuma y'ico kindi gikorwa naho nyene munyitege. Arabatubwiye ngo barakumbuye Vishu akubita udukorabo two hanze y'igihugu, barakumbuye Lady JD, barakumbuye ba Washington, barakumbuye n'abandi batandukanye bagiye bakoranye nabo. Plan izo bazi hari Vishu uwo mwaka atakudutevye muri The Fighter. Hari ukuntu zadukuye hano zidushira hanze muri The Fighter. Iciza cacu ari naco cama gituma ibintu dukora tudafailinga n'umunsi n'umwe, ntitwifuza kuvanga amadosiye. Ico nico cama gituma Vishu babona ari karashininga cyane, ko sinshaka kuvanga amadosiye arenga 3. Izi ndirimbo d'abord tubanze dufailinge album ikete kubera ko ndemeza nakekeranya nta mezi 3 iramara. Sivyo iracyamoto ubushasha. Amezi 3 yasohotse itariki imwe yo ku 12. Erega nivyo na mezi 3 yarahira turacaye mu mezi 2 aho na mezi 2. Urumva album y'indirimbo 20 guca uvuga ngo Vishu yihute gushiramwe amakolabo yo hanze kandi hakiri haya amakolabo yo ngari muri album ikete, nibaza ko noba ndengeje canke hariyo nico abana b'u Burundi boba bahomvye kubera ko kimwe nashaka gushikako sinoba ndagishikako. Uti kubera iki ndaviza amakolabo y'abaririmbyi ba hano ata video iraboneka, sivyo kubera kino mwumva ko no kwihutira kuja hanze kandi ngiviza abana bo muhira, abana b'u Burundi dufitanye indirimbo ariko kolabo zitaraboneka. Je de preference rero numva umengo sinifuza gusimba ingazi, nshaka kujana kimwe
kimwe ku kindi bahise mbona ko bimwifunze rero izo kolabo nazo nyene ni muzitege zirahari ariko nitwifuza kuvanga ibintu n'ibindi tubanze duheze icambere tuje mu kindi gikurikira yes kabisa nuko bakunzi ba G5 Media twari kumwe neza na Vishu twayaze byinshi twumvise byinshi kuri Vishu ndetse twasobanukiwe byinshi ariko icy'ingenzi ushira mu mutwe nuko itariki 14 ni kuri Samuel's Hotel neza ni Nyabugete yego Nyabugete aho tuzohotorwa n'umunezero ufise umukunzi wawe mubwiye ko atahandi hantu mugomba gusohokera mugomba kuja kubwiranira twa tujambo twiza tw'urukundo two kuri gatariki mugomba kuja kumviriza za ndirimbo zibashira aha zikabatwara handi zabirahimba zandamujanye n'izindi zibatware mu ijuru rito n'agasafari nayo nyene n'agasafari for the first time video izo bisohotse hajya muyaye udafise umukunzi nawe mushobora gusanga Imana yagutegura urya munsi akaba ariho mu bihurizako ugasanga ibintu bigenze neza ubwo rero nimero ziraha mu kiganiro kugira ngo ureserve ticket yawe canke ikibanza cawe uzoshikiramwo nibuzo bujyanye na famille yawe yose canke uwukunda bandikire canke ubatelefone kugira ngo baguhereze information zose zikwiye ariko kandi ndanakubutsa yuko Dufiki niyo ndirimbo turiko turashaka yuko mwese mumenya ibyayo iri kuri YouTube channel ya Vishu Love ugomba kuja kuyiraba kandi ukayikundisha abandi ukunda ivyo mu Burundi sigisabo ubu dusigaye tubigira itegeko kubera ko natwe tuzokunda ivyo wawe atagisabo bishizemo kuko twese turabarundi tugomba gushigikiranira Vishu Imana ukumezagirira iduhezagirane twese gusa juste kwibutsa abantu le 14 février ntibasibe kubera ko bivugwa ngo uwimya zohanwa nk'uwiyahuye nta mpamvu yo gusiba rero le 14 ari nawo umwanya wo kurabira hamwe video nshasha y'agasafari nkuko yeje ko bivuga uti turiko tugira publicité y'indirimbo yitwa Dufiki ariko Dufiki ijane n'agasafari kubera ko Dufiki ni indirimbo y'ubuzima ariko nibashira ko n'urukundo nago nta twigire mu gasafari uko ubuzima beshauri yake turimo bibaza ko rero nta mpamvu yo gusiba Vishu na Peace and Love tuzoba tuhari tuzoba tumeze neza kandi tuzoba turi tayari mwebwe ico tubasaba no mwanya wanyu mukaza ibisigaye mu biturekere twebwe ico tuzokora tuzoba ivyisi ivyijuru namwe muzokwime na cyane yego nuko reka turangize iganiro cyacu mugabo rero nkuko mubize ko jewe ntiganda batahasi twatanguye na vibe duheza na vibe urashaka tuja he numva mfise jarara kumenya ubuzima reka nakubwira izindi nibagira kukubwira indirimbo yibatse nakwisanze mwiyo abantu bisanganye mu 14 s'il vous plaît musini yangushi iyo je kuyibagira nico baho ako rero ngira ko canke ngira agasafari nk'uburancanze je hafutuma twose kuba tutagesho hanyuma nakose taragera reka nakwereka ugasafari reka tubire kamwe kugira ngo uburyohe nitubumarire hano sivyo reka tukubite ugasafari basi wewe nakunze ngwino twifatira gasafari k'urukundo naho benshi bafise imihari ubu turakuze kandi twavuye mbari reka imiryango uno munsi duha imidari kaze mwese kuri Samuel's Hope le 14 février tubaho umuziki umeze neza cyane abakundana turabatumiye nawe utamufise nta kibazo uri umwigeme uri umuhungu girisha reservation muhahurire urabe ko atakivamo murakoze cyane yesa